nuko tuvuga ati iyo croissance ya 5,5% izova he ahanini ni ibihereye turi kwirakora bizotuma iyo croissance tuyishika uyo musaruro. Nuko leta yishize imbere yuko tugira iki kintu cya relance de l'économie y'u Burundi à travers la poursuite des grands programmes et projets dans le cadre ya mise en œuvre ya PND. Navyo bibonekera bibonekera mu vy'uburimyi. Iyi intensification ya production agricole iriguée. Avec le projet PNDAG, turabona za Nyanzarake, turabona za Giharo, turabona za He. Ou avec le projet BRIDEF na Banque Africaine de Développement, ngizi za Kajeke na Banque Mondiale iradufasha turabe ngene Kajeke isubira gukura. Kugira tushiye kwagura aho turima dukoresheje amazi cyane cyane muri ya saison C. Ubutumwa bujyanye no kuraba yuko ubuzima bwabo tugejwe bugenda neza. Nashimye kubitangurira kuko mu kibazo gikomeye ati ko twari dusanzwe dufise budget twarimo iyi nshasha ije nakahe karusho izanye, ni ikihe kintu twokwizeza abarundi bagiye kubona nk'impinduka. Ndabivuga gutyo kubera dusigaje imyaka 14 kugira tushike kuri cya gihugu cifashe, n'imyaka 34 kugira dushike kuri cya gihugu cifashe. Umwaka wa 2025 wari wafashwe n'umwaka nuvuga w'intango cyo twita année de référence, akaba budget yakoze bwa mbere aho tuheruka ngaha twaratanze nka evaluation yakozwe kuri ya budget ya mwaka wa mbere byifashe gute. Ni naho nshaka ko kibazo wari mbaje ati amadefi yarahari n'ayahe, kuko tushiye kuyidentifya dupermeta kuza muri no budget nshasha tuza tumenya icyo twokosora n'ibyagenze neza ingene twoshimikira ko kugira ntidusubire inyuma, kuko turiko turubaka umwaka wa mbere aheze muri yindi twe twavuze ari 15 dusigaje 14. Ati kuri umwaka rero wa kabiri ni ibihe bigiye gukogwa kugira tumenye kuri bwa Burundi bwifashe twifuza ibyo abijya bishasha n'ibi. Naho nashaka gutangura cyane kugira twerekane ino neguro y'ibwirizwa rero itegura amafaranga leta itekanya gukoresha mu mwaka wa 2026 ushira umwaka wa 2027. Rero ino neguro yiza yisuga hanini rwarukurikirane rujanye no gutegekanya amafaranga leta ikoresha, mugabo tutabikora ku mwaka umwe, tukabikora twerekana ati mu myaka 3 mu myaka 4 amafaranga twifuza gukoresha naya, tukaja tubifatanya rero na bya bindi biza n'umusaruro muri twita performance. Hanyuma tukanayitegura twisunze cya gitabo twaje gushikiriza mu minsi heze cerekana intunganyo y'amafaranga ingene twifuza ko yokoreshwa, ingene yotorokanywa ku myaka 3, kimwe twita ya document de programmation budgétaire économique pluriannuelle. Twari twashoboye gushikiriza ngaha aho twerekana mu myaka 3 kuri budget 26-27 28-29 bizwa byifashe gute. Ino rero neguro irasubira kandi gashingira cyane ku ntumbero twakuye ngaha cyagiye twaza kuganira kuri kino gitabo twahice kubabwira. Hariho byinshi byatanzwe n'intererano twafashe rero turabikorera ko biciye muri cya kiganiro cya débat d'orientation budgétaire kuri ya document twahice kuvuga. Kuko mu gutegura budget twaravuga ati ngibi byo twateguye muri leta, amarekomandasiyo parlement yaduhaye n'ayahe twoshimikira ko muraza kubibona ari by'amashuri, ari byo muri kaminuza, ari hehe, ni ibihe leta yifuza gushimikira ko, ni ibihe abenegihugu bashaka. Ino neguro kandi irongera igashimikira cyane mu kuraba cya gitabo
cha plan national development ibirimo yuko turiko turabikurikiza kuko izohera umwaka uza muri 2027 tugasuya kandi tukaraba yuko ibikorwa turiko turakora bihuriye na bya bimenyetso mfatiro mwe twita mu Gifaransa ama indicateur mwazi ko dufite ibimenyetso mfatiro 9 bitwereka ko turiko turagana tuja kumbona kazoza na bya bimenyetso mfatiro ijana bitwereka ama effet impinduka zagiye ziraba ku mwaka. Ikindi turabira ko twarabiye ko na ico twita ya migambi mu bisata bitandukanye byo twita ama politique et stratégie sectorielle nabyo nyine twarabikoreye. Muri make rero cyo turaba rero amafaranga uko agenda mu gisata kimwe n'ikindi dufatiye kuri ibyo byose tuheje kuvuga, tukaca duha rero inguvu nyinshi cyo twita ama priorité mu kuraba za nkingi zitanu zimbona kazoza, kuko murazi inkingi ya mbere ivuga ku bijyanye no kwiyemeza kwa leta, cyo mu Gifaransa twita engagement de l'État. Icya kabiri ni kimwe cya efficacité économique, ni ibihe turiko turakora bijyanye n'ibiza n'umusaruro muri bya bisata twita les secteurs productifs. Inkingi yindi ya gatatu yerekana bimwe byo kugabanya ubusumbasumba ni kimwe cya équité sociale, uburyo twarongitse intara zose ziribonamo, amakomine yose aribonamo, ibisata byose biribonamo. Icya kane tukaraba iryo terambere turondera irafitanye isano na nkingi ya kane ivuga ku bidukikije no kubungabunga iby'imico yacu byo twita ecologie na patrimoine durable. Nitwibagiye ivyakahise, nitwibagiye ibiriko birakorwa na severe, ibiriko birakorwa masite touristique n'ibike byose. Hanyuma cyane tukaya turaba ko ino neguro twazanye ko tubona yuko ikeneye amafaranga, babafashanya bikorwa biwacu usanzwe dusangira runo rugamba rw'iterambere baterereye uburyo bungana gute ko tufise tuzokoresha ava ngaho, canke babandi b'abarundi baba hanze nabo nyine bazoterera gute. Biri muri ya nkingi ya gatanu ya partenariat futur. Ino neguro rero cyane igamije iki? Cyambere no kwigamije gushigikira ishigwa mu ngiro y'imigambi itandukanye hanini ushobora kuzana umusaruro kimwe twita la croissance. La croissance atari ya yindi ngo twadugije umwimbu w'ikawa ejo ukacugabanuka, oya, twadugije umwimbu w'ikawa, twashoye guhingura, twashoye hanze yazanye amafaranga ashobora gushira mu bindi bisata kimwe twita croissance durable. Hanyuma rero twaturaba yuko ino bwirizwa tuzanye biza koko bishimangira za mpinduka turiko turifuza kuzana kubijyanye n'amafaranga ya leta akoreshwa bimwe bya budget programme biriko birajya mu ngiro ko twabitangiye muri 2023 ushira 2024. Ivyo twabonye bimeze neza tubana tubishimangira ko canke turiko turasubira inyuma. Ikindi nuko ubu tugifuza yuko ifaranga ryose risose buri mwaka tuba dufise ikintu twokwerekana cyakozwe dushobora kwirata, kimwe twita gestion axée sur les résultats. Hanyuma kandi bikaza bishimangira ibi bintu byuko intwa bijyanye n'ubutegetsi kubushika hasi kubwegera bene gihugu koko yuko batazokwa barinda kumanuka ibujumbura kugira baronke ibyankenerwa. Ivyo rero bikaba bigamije ku yuko ingene leta isanzwe itunganyiriza bene gihugu byateye akarusho kimwe twita efficience et action publique, bizoca rero bituma rero bwa buzima bwa bene gihugu bworohe. Rwa rupapuro yarakeneye wa mwigisha atarinda kumanuka ibujumbura, rwa rupapuro mwene gihugu yarakeneye gutwara kwa muganga aruronke hafi bizone, rwa rubanza barabamucira akarinda kuja mu mateje hirya no hino cyane ruherere hariya hasi. N'ivyo rero tuba turiko turashimikira ko muri no budget turiko turakora. Muraza kubona yuko budget iza kuba présenter yerekana amafaranga azokoreshwa mu aho twita niveau central, ayazokoreshwa mu ntara n'ayazokoreshwa mu makomine no mu mazone. Ikijanye rero no gushimangira ivyo kwegereza ubutegetsi abene gihugu
ubu nicyo gikuma ari priorite mu byo turiko turakora, kuko bigamije guteza imbere hasi habene igihugu cyo twita development local, tubikishije muri rya tegeko ryabwirizwa bijanye no kugabangana igihugu mu ntara zitanu no mu makomine 42 n'amazone 151. Rero niyo muri yo numero rero twaje turaba nibiki byagiye birasabwa kuri ibyo bisata bitandukanye nagiye ndavuga. Rero mu gihe twako turategura iyo neguro twarashimikiye ikintu cyo kumviriza abantu bose, cyo twita le cadre participatif. Si bya bindi ndabisubiyemo bije yari yo muri finance gusa, igategurwa muri finance ikakizana. Ubu mwarabonye yuko abatwara ibitaro twarabahamagaye, abamustaneri twarabahamagaye, abatwara amashira hamwe leta ifisemo imitahe twarabahamagaye, baya batusanzwe dufashanya ivyiterambere twarabahamagaye, turabumviriza kugira tugire uguhitamo kwiza, meilleur choix y'ibyo kugwa, kandi turabe yuko n'amafaranga uko twagiye turayagabanganya mu bisata bitandukanye byagiye bikorwa twumvirije abantu bose. Ndongera n'akaryo ko gushimikira ku byo twabonye Oricome yarungitse, aho yavuze ko hari ibisata bimwe bimwe twibagiye mu magara y'abantu, mu bijyanye n'imiti y'abenegihugu, nabo nyine twabibonye. Mugabo byinshi muri ibyo byo bagiye baravuga, ndazi yuko abo twakoranye muri komisiyo ijejwe n'ibya finance byinshi barabigarutse ko bibaza ko muri raporo baza gutanga y'abaruri kome n'abandi bose baraza kubura yuko ibyo tutashoboye kubona abaserukira bene igihugu barabibonye, kuko baravuga nk'ikintu kijanye yuko atabintu by'imiti twashizemo, ko atamiti twashizemo, ibintu byinshi bagenda baravuga. Ndazi yuko mu nyishu nyinshi ziza gusohoka muri raporo komisiyo itanga, bisigura rero yuko bugiye ibyo dukora baradukurikirana, kuko ntitwari tuzi ko bariko barakorera no kuri iyo bije mbwa basohoye urupapuro raporo ingana gutya. Iwacu rero biradushimisha, kandi bibaza yuko gikuru nuko biza gutorerwa inyishu. Ino neguro kandi irashira hamwe uburyo tuzotororokanya muri OBE, ikacimanuka ubuzotororokanywa mu ntara bungana gute, mu makomine ubuzotororokanya bungana gute, kugira ngo ze gusahiririza bwa bundi novuga ikigo OBE kiba cyatororokanije, mugabo dusanga kenshi budakwiye. Nk'icyo c'imiti naho kitaboneka ngaha ayuko Kamebu tutayihaye amafaranga, mugabo mitiweli murazi ko abakozi ba leta baterera, ngo nka mitiweli barayibwirije yuko itegerezwa kuduza amafaranga ajya mu by'imiti. Abamustaneri barabizi yuko ubu bahawe itegeko, muraza kubibona 40% y'amarosete azotozwa mu makomine ategerezwa kuja gusahiriza leta mu migambi ya investissement. 40% yabitegerezwa kuja muri budget d'investissement. Nukuvuga PTB ya komine niyaza tukavuga yuko nka gitegerezo kwinjiza miliyaridi 10 banditseko, nukuvuga miliyaridi ibice 40 by'imiliyaridi 10 zitegerezwa kuza mu bintu bya investissement. Tuca turabifatanya yuko chaque commune yose itegerezwa kubaka bijya bito novuga le ajama AEP 40 kuri budget yiwabo. Turabobije ariko chaque commune itegerezwa kugira au moins 2 morgues ategerezwa kubaka. Ni ibintu turakora kugira duhamagarire nyine baza gusahiriza leta bajya amafaranga. Ikindi twashimikiye ko nuko imigambi y'iterambere n'ibikorwa bitandukanye ubushikiranganje butandukanye buzokora butegerezwa kuraba yuko nibingahe mu bikorwa batekanije bizokorwa muri komine. No kuvuga zijya departement 11 zitegerezwa kuba zibona mu bikorwa zizokora ziserukira ubushikiranganje. Ajya ama direction provinciale 16
ategerezwa kwibona muri budget icyo ariko araterera. Hanyuma rero ikindi gihambaye nuko tumaze kubona ivyo bikorwa amafaranga azokoreshwa turaba yuko ataguma mu bushikiranganje hejuru, ayagenda mu ntara agende mu ntara, ayagenda mu ikomine agende mu ikomine, hama leta isigare iraba gusa ikurikirane yuko ibikorwa birashirwa mu ngiro. Ivyo rero bizokorohereza n'abagenzi bacu b'abashikiranganje mu shigwa mu ngiro y'imigambi yose twagiye turiha, kuko bizogabanya akazi kenshi kahora kaba au niveau central. Muri yo numbero nyene ino neguro irashimikira cyane ku bikorwa twita yuko amakomine yashize imbere. Nk'ubu hari miliyari zishika 42 aho twasaba yuko amakomine atwereka neza ibikorwa 2 canke 3 bazoyakoresha avuye muri budget y'igihugu. Aho rero yiyongereza ku yandi ubushikiranganje bari bwashizeyo mu makomine canke mu ntara. Hamari ikindi rero twise amaactivité phare ministeri yose yagera ashira imbere mu gikorwa ca precadrage cyari cyabaye. Hamari n'amaactivité yavuye mu nama nshinga amateka naye twaravye ko yashimikibeko, n'ayandi rero ibikorwa bihambaye biri muri wa mugambi wo kunagura ubutunzi, kimwe twita le programme de stabilisation macroéconomique. Cyaco nyene cyaracitse urupapuro rw'inzira ko cyaremejwe. Turaraba ko ibikorwa biko birakogwa bitaza bivuguruza ivyo twifuza gushika ko vyo kugabanya bimwe twavuze ca kinogo kiba kiri muri budget ya deficit budgetaire. Tukaraba yuko bimwe twiyemeza yuko ibiciro bigabanuka, bimwe twiyemeje yuko atakuza kurondera amafaranga muri BRB, yuko kuko mu mwaka uza twifuza yuko atanarufaranga rumwe tuzoja gusaba muri BRB nka avance. Icyo rero twacihaye nk'intumbero. Navyo nyene turaraba yuko iyo budget bijya bikorwa twashyize muri ya mugambi jeje kunagura iby'ubutunzi ya programme de stabilisation macroéconomique, yuko ibikorwa twateguye bitajya en contradiction. Bisigura iki yuko amadepense yose tuzokora ataza ari amadepense extra budgetaire, igikorwa cyose kibe cyateguwe. Ivyo bikorwa byose rero byarashoboye kuza muri ino neguro dushingiye turavye la pertinence yavyo, tukaraba n'umusaruro bizozana. Hama rero tukaca tubisohora muri cyo kimwe twita plan de travail budget annuel kuri ino mwaka twagize. Hama rero nuko rero nico twita amacredit budgetaire twagiye turayaharirwa mu ministeri atandukanye kugira turabe yuko imigambi itandukanye leta yashira imbere yose twayishitse. Ikindi gikomeye nuko ama-PTBA yijya migambi ifashwe mu mugongo n'abafashanya bikorwa hamwe twita les partenaires de développement, hamwe n'ama-PTBA y'amashira hamwe leta ifisemo imitahe bitwa ama SPP n'amakomine n'ibitaro, byose byarateguwe byaje biherekeza ino bwirizwa nk'uko itegeko ribidusaba muri article 63 ya loi organique des finances publiques. Si bya bindi twahora tuva mu tuzobizana mu nyuma. Hanyuma mu kugira dushimangiye cyane ku bintu bijanye na gestion budgétaire et accès sur les résultats, nuko ino ndiguro ya budget twazanye no mwaka tuko turagerageza turabe yuko ijya projet de performance no kwitegeko bitusaba, turazi yuko twaracerewe gatoyi mu gati ko turekorera kugira izoze bizotworohere kuza mu nyuma tuzana ijya raporo annuelle de performance kugira se kibe nk'igipimo, kuko nico gikoresho dukoresha kugira turabe yuko ibikorwa byose twagize bifitanye isano na bya bipimo, bimwe navuga bya bimenyetso mfatiro biri kuri programme yose, biri no kuri action yose, aho cyo twita les opérateurs bose baba barishize imbere barabico baterereye ko tigeza kwerekana ubushikiranganje bwose n'umuntu wese kwakoresha amafaranga ya leta ariko aterera iki mushigwa mu ngiro y'imbona kazoza dufise. Hanyuma kugira ibijanye na soutenabilité ya finance publique bikunde, hama n'ibi bya stabilité macroéconomique na la crédibilité y'ama politique leta ikora. Ino neguro rero
yarashoboye nayo nyine kwerekana icyo twokwita les facteurs de risque, kuko byose ni byera. Hariho ibintu nibitagende neza ko twabiteguye bizotuma tudashika kuri icyo kintu. Twaragize rero analyse y'amariski n'amafacteurs yotuma ivyo twiyemeje tutabishikako. Aho rero bivuga kimwe ku kindi muri ayo mafacteurs de risque twagize. Icyambere nuko hariho amariske macroeconomique, aho twarashoboye kuyerekana amatwa yatwerekana n'inyishu y'ibyo ushikanye tuzovyifatamo. Hariho amariske ajanye na dette publique, ideni leta ifise. Mu nama shikiranganji twari twahawe twasabwe yuko tuca dutegura une note yerekana la situation de la dette publique n'ingene twifuza ko twobivamo. Murazi yuko umwaka weze twari mu 600 birenga bigamiza kuba 7,000 by'amamiliyari de leta ifitiye abasanzwe batugurana. Iyo note rero twarayikoze turayishikiriza nyene cyubahiro, tukerekana n'ingene twovyifatamo kugira nitubandanye tugwiza ideni. Ivyo bidufasha kugira bihumurize abasanzwe baduha amadeni, bumve yuko twabishize imbere koko ideni turaryemera, mugabo nibahagarika umutima ko tutazoriha, kuko barabivuga neza, ikibisuku y'ideni ikibinu tutariha. Ikibisuku y'ideni ikibinu kugideni ukatwara mu bintu bidakenewe. Rero nitwafata tugafata ideni tuyatwara mu bintu bizozana umusaruro, nibaza ko atakibazo. Iyindi risk ya gatatu ni risk geopolitique, izimindagurika ziri kuziraba ku isi, naho tutaba tuzishizemo uruhara mu gazi yadukora. Ibi biriko biraba muri Iran na Amerika biradukora, biba muri Gaza biradukora, biba mu Bahuti biradukora. Ibi biriko biraba muri Amerika izimindagurika ziradushikako. Ibyo byose twarabiravye. Iyindi risk turabona amarisk ariye au secteur financier, ukuntu ibijyanye na secteur financier bitunganije ni ibintu byotuma koko ivyo twifuza gushika ko tubishikako. Ibi vy'idolari mubona yarabaye ndanse mu kuduga, est-ce le secteur financier nta ruhara bifisemo? Ibintu byo gusohora amafaranga menshi agasohoka muri BRB nta muri kizibigira. Ibi bintu abantu bakura amafaranga y'amadolari tukaza kuyakoresha muri ekonomi, nta ngaruka bizogira. Nibiki twokora mu gutunganya neza amafaranga leta ikoresha hanze? Ibintu byose tukabiraba. Indi risk twaravye ya gatanu ni risk institutionnelle, ukuntu ivy'inzego bipanze, nta nzego zinjira namwe bipanze neza, nivyogira ingaruka kubijanye n'ingene amafaranga akoreshwa. Nk'ubu turiko turaheraheza ibwirizwa ryerekana ngene amafaranga azokoreshwa mu makomine, mu ntara no ku rwego novuga ko bushikiranganje, kugira nituzohave dusanga amafaranga twarungitse hariya mu makomine atakoreshejwe neza kuya tutateguye abantu. Iyindi risk turaba ya gatandatu ijanye n'ingene amashirahamwe leta ifisemo imitahe atunganijwe. Si ibintu twagiye gushiraho bizotuma dusanga turi mu madeni adahera. Ni gute amafaranga twabahaye bariko barayakoresha? Muraza kubona ari intunganya twashizemo muri no bwirizwa ryerekana iyi marché de capitaux ni gute yoterera mu gutunganya neza amasosiyete ya leta. Hariho intunganya zibiri twashizemo zivuga ati amashirahamwe ya leta azora yerekana amabira yazo kuri marché de capitaux kugira ihamagarira baza kugura imitahe muri ayo mashirahamwe aza kuyagura afise igicapo cha Onatel, afise igicapo cha Regideso, afise igicapo cha Sosumo, afise igicapo cha OTB. Ni gute abanyamitahe bandi bashobora guca kuri iryo soko bakagura imitahe kugira amafaranga bahora bakenera muri leta yuko twobaha nk'amasubside agabanuka? Ni gute twofata abifitiye amafaranga mu mazu yabo baza kuyakoresha kugura imitahe ngaho? Turerekana rero burusho amashirahamwe azokwerekana amabira yayo agacisha kuri iyo marché de capitaux akagurisha ama action yabiciye muri iyo soko. Turerekana ngene tuzoyahebera amakori, mugana twege bica bitworohera kuko ntidusuya kandi gushira amafaranga muri ayo mashirahamwe.
Risque yindi twaravye ni risque ijanye n'ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Tanganyika yaduze, izuba ryatse, imvura yabuze, canke ibijanye n'ibi by'ubutare, amaresources naturelles, kuko nayo nyine n'amariske. Mu gihe tutabikoze neza nk'ibi by'ubutare birashobora kuducikira ingorane, kuko no mu bindi bihugu byarabonetse. Rero muri ino ntunganyo rero ibyo byose twabikenge no hino kugira tugabanye ibintu byose byotuma tudashika kwihangiro twihaye. Twaragize rero isesangura ridasanzwe y'ayo mariske yose, hama biradutuma rero twantisipa, twerekana rero ibintu bitandukanye twofata nk'ingingo kugira dukinge canke tugabanye mu gihe bizoshika ntibizogire ingaruka mbi, icyo twita les mesures d'atténuation. Kubijanye rero n'intambara iriko iraba mu karere mu kigobe cy'Abarabu, yoyo turabona yuko ntituzi bizobejo. Uno munsi tuzinduka twumva yuko umukuru w'igihugu wa Amerika azokumvikana na Iran, ejo kumva byapfuye. Rero nitubona neza iyo biriko biraca. Ivyo rero twarabikoreye ko kuko turazi ko bishobora kugira ingaruka mu kuduza ibiciro, na cyane cyane ku bintu dukeneye biva hanze n'ibitoro n'ibi bijanye n'ifumbire. Nico gituma bisaba yuko nk'ivyo bintu byinshi tugurira hariya turondera andi masoko mu bindi bihugu bidafise ingorane, nk'ibi vy'igitoro tukaraba muri Nigeria ko ari hafi y'iwacu kimeze gute, nk'ibi vy'ifumbire ko bafise ifumbire byifashe gute, canke ibihugu bibanyi dusanzwe dukorana bifashe gute. Hanyuma rero tukaca dushimikira n'ikindi kintu kijanye n'aya mafaranga duhabwa, dufata amadeni canke dukura kuri abafashanyabikorwa, aba partenaires de développement. Murazi ko nabo bahinduka ku munsi hamwe vyoshika ni gute twokwigwanako, kuko murazi yuko 2015 yaratwigishije cyane, uravyuko no munsi kumva ibintu byahagaze. Rero twagiye muri iyo ntumbero yo kuvuga ati yuko akimuhana kazi imvura ihise, nicyo gituma dushira ingufu cyane mu gutoza amafaranga mu gihugu. Iyo rero novuga approche iri proactive twakoreye ko ijanye n'ibi byo gutunganya neza amafaranga ya leta muri ibi bijanye n'amasoko. Aha nashaka tucumve neza iyi approche proactive ya gestion efficace de la commande publique no mu kurationaliza aya madepense publique, nuko muri ino ntunganyo ama marché public manini kuri ishigwa mu gihe y'ibwirizwa turimo 2025 ishira 2026, uburyo umunsi wahijya yejo itariki 10 ejo twaronke ko umunsi umwe, no kuvuga yuko ikintu cyose kitazoba cyabaye liquide muri finance kuri no budget iheze. Ubu n'abakozi twababwiye bafata ikonje bagenda, no kuvuga ko ikintu cinjiye inyuma y'itariki 10 tutacakira, kuko nidushaka kuzana ibimwe twita amareste paye. Amareste paye na hamwe yaba yateguwe muri budget, mugabo usanga ibintu byose babizanye ku munota wa nyuma. Ndibuka duheraheza umwaka wa 2023 shira 2024 twari dufise amareste paye yegereza yababa imiliyardi amajana 5. Amareste paye ni tuba twarayateguye aza yiyongera kuri deficit dutanguranye, no kuvuga dutangurana deficit tukaca turonga ibifagitire bitarishwe by'umwaka uheze biza kongereza ya deficit. Iyo nayo mu kwirihana hamwe muzokumva ngo ari amarere ngo abantu bari ko bararihwa, kuko biza vyiyongera ku bintu tutateguye. Nico gituma iyo ngingo yuko amarikidation yose ahera itariki 10 z'ukwa gatandatu twayifashe mu ntumbero yuko ibintu byose tubirikida mu minsi 20 berbe nayo kitekesa irihe twinjire muri biji kurikira atakirarane na kimwe dufise cyo kuri no biji. Kuko ico gihe navuze twari dufise 500 miliyari, umwaka uheze wa 2024 ushira 2025 amareste paye yangana ni miliyardi amajana 250. Twaragabanuye mugabo yagumye ari ubu azoba ari umugani makeyi, kuko inyuma yo gukora ivyo twace dufata turasaba ama ministeri yose yuko atwereka le marché en cours, turabire marché zose tazohera uno mwaka. Itazohera yose twaca dusaba yuko bayiprevoya muri budget ikurikira.
kuko naco bimaze kuza gutangura bije nshasha, ibintu bishasha gifise ibindi bitaheze. Ico rero twaragikoreye ko kiraduha igicapo c'ibintu twarishe ibice 20 30, ibindi twabishira muri bije ikurikira. Iro bicenzo ca bigabanya rero ico bita amaresta paye, bikaca bidutuma rero atabimwe twita mu gifaransa regulo d'étranglement mu guheraheza umwaka, kuko usanga muri BRB bafise ibifaranga byinshi cyane bategezwa gusohorera rimwe. Iro bizoca bituma ya accumulation des arriérés na ya madeni ikigabanuka. Kubijanye rero n'abakozi, ino ntunganya shasha turimo yo kwegereza bene igihugu ubutegetsi, byaca bikenera yuko tugira turokwita abakozi benshi cyane. Muga twabonye yuko bushikiranganje bwose bwagiye kuzana ko buzogira amarokwitema, tugize dutororokanije n'ivyo bari bakeneye, twasanze havuyemo gisirikare n'igipolisi, kuko bobona ibinda guca hari iwacu. Twabonye ama ministere 11 zisigaye zari zikeneye kurokita ibihumbi 17 nibo bategerezwa kuba rokite. Tugiye kuraba impact budgetaire bizogira yari 60 miliyardi 75. Ayo mafaranga arategekanijwe, mugabo kugira twicungere. Ubu twavuze yuko kira gisata cyose kizorokwita ku kwezi n'amashikiranganje ikoranye izo bifise urutonde rw'abantu bakeneye kugira recruitment. Hama turabe ko abo bakeneye kuba recruiter koko bakenewe, kuko ubusukurokita kubwo kurokita gusa, turabe yuko abo tuzanye mu kazi koko bari bakenewe. Nidusange twagize bimwe by'amarecruitment social canke bimwe byo kuvuga ngo nuwi wanje shaka kumuha yicara, koko amafaranga yaratekanije mugabo ikoreshwa ryayo. Inama shikiranganje, umushikiranganje wose azotanga urutonde rw'abakeneye kuroka, atange n'amaprofile namba keneye uzoza gucukura ubutare, atwereke icyo azozana nk'umusaruro. Iki rero twaragikoze yego cyane, kuko twaragize inventaire y'abakozi bose, hama turabiye ko koko abo bavuga ko bakeneye n'ahandi bahari twubakura tukabashiraho hantu. Naratanze uheruka ningaha nko muri ministère y'energie, urashobora gusanga afise umu economiste nka 5 bakeneye nka 2, ugasanga keneye wewe yuko tumuha ujejwe iby'amasoko nanga ngufu, mugasanga ujya muri economy genda mufise n'amafise w'amasoko ngufu, noca ndamumuha akamutwara hariya nanjye akasubi, tukaza kurokita rero mu nyuma twabonye ibyo byose yuko byaheze. Ico rero twashaka ko tugikorera ko kugira tugabanye za ngorane twara duhura zo gusanga imishahara yaraduze tutazi ingene yagira duka. Hama tumenye n'ingene abakozi bimwe vya mobilité bava hamwe bakaja hanze, hanyuma kandi tubone bimwe vy'abaagent fictif tubikorereko, hanyuma tubakure muri system. Ikindi twakoreye ko nikijanye n'amadeni. Murazi yuko twashizeho kimwe twita stratégie de la dette à moyen terme gushika muri 2027. Naho nyine turerekana ngene y'amadeni tuzogenda turari habukebuke kugira tugabanye, tukore kimwe twita plan annuel de financement ya ekonomi wacu. Ico rero kiradushoboza kandi kugira gufata ingingo zitandukanye, cyo no kwita mu gifaransa ni combinaison possible d'endettement. Ni gute twofata ideni aha mu gihugu, ni gute twarifata hanze, ni gute twarifata duciye kuri marché boursier, kuko Burundi niba raja kuri marché boursier na gatoyi kandi na hari shasha nayo nyine twikoresha, aho usanga amafaranga ashobora kuva mu bene igihugu gafinansa le budget, usanga ari amafaranga ashobora kudusaba ikiguzi gikeye cyane. Hama biradufasha kandi no kugira plafond d'endettement intérieur et extérieur kuma besoin yacu ya financement kuri no mwaka w'amafaranga wa 2026 ushira 2027. Hanyuma bica bituma tugira la viabilité de la dette publique, tukabona ko ari ikintu kiri soutenable. Naco nyine nagenda kigaruke ko mu bintu Rufyiri yavuze, avuga yuko le budget twazanye itari soutenable. Nibaze yuko atabafise ibikwiye yokorera ko. Twamusaba rero yuko nakajyo keza nabo nyine ko boza baraca bakarondera inkuru imbere yuko bandika. Kuko ni nico kintu twama tuko turavuga, kino gihugu kizokubakwa n'abantu bose, nikizokubakwa na leta gusa.
hanyuma nibaze yuko ataco twunguka iyo turiko turavuga ibintu birondera gucafuza leta canke kuyishikanayo. Nibaza yuko rero boza imbere yo kubasohora amaraporo bagasaba ivyankenerwa, kuko rimwe ari igihe tubisohora kugira abantu badukurikirana ari benshi, umugabo ugasanga ntaco bitumariye nk'abene gihugu. Rero imvo nyamukuru rero ya kubijanye na politique budgetaire, kuko murabizi yuko iyo turiko turakora budget tegezo kuraba ibisata bitanu, iraraba la politique budgetaire, ikaraba la politique fiscale, ikaraba la politique monétaire, ikaraba la politique de change, ikaciraba n'ama politique sectorielle ibiriko birakogwa, ikaciraba rero na politique ijanye na bintu bya bonne gouvernance na transparence. Aha rero kubijanye na politique budgetaire ngina amafaranga leta yatunganije yifuza kuyakoresha, nuko imvo nyamukuru dushimikira kuri iki kintu cya sustainabilité budgetaire. Namba nashizemo ikintu muri budget banzi neza ko zoronka amafaranga gishira mu ngiro, cyo tuma tugiye ikintu cya renforcement de la soutenabilité budgétaire, il y a en cohérence avec les critères de convergence de l'EAC. Kuko turafise ibyo twiyemeje mu karere, ko turafise poto d'inflation tegezwa kuba tategezwa kurenza 8, ubu turi kuri 10, kuko tugaraba nk'ingabanuka ibi bya déficit budgétaire, ibi bya inflation na kivuze n'ibindi ivyo yo tegezwa kuraba yuko tutari ko turaja ku ruhande. Ikindi tegezwa kuraba iyi politique budgetaire turiko turakora irajanye na wa mugambi wo kunagura ubutunzi, kimwe cya stratégie de la stabilisation macroéconomique. Hama tukaca turaba yuko ivyo twashizemo n'amadeni tuzofata koko tuzoyariha, aya ma exigence de la viabilité de la dette publique. Cengenda rero tuvuge le contexte twateguye amafaranga leta izokoresha, nuko twihaye turaba ibintu byose biri muri none guro, tubishize hamwe tukabishira muri modele y'iwacu idushoboza kumenya kakarusho mariko muravuga en termes de croissance économique. Tubishize hamwe rero tukabishira muri zo modele z'iwacu, turabona yuko bikozwe byose bikagenda neza, taux de croissance tuba dufite taux de croissance ya 5,5%. Mu gihe muri no mwaka wa 25-26 taux de croissance tuba twakoreye ya 4,7%. Mwarabonye na raporo FMI yasohoye ni biri kure, kuko bobo les prévisions zabo ziri kuri 4,1. Bobo baracyavuga ati naho bimeze gutyo hari ibintu bimwe tubona bitameze neza, mugabo twege ninguvu turiko turakora turabona yuko iyi croissance ya 4,7 tuzoyishikako. Urero muri 2025 2026-2027 ito de croissance tukoze twese hamwe tugashira inguvu hamwe, ito de croissance ya 5,5% turashobora kuyishikako. Ikindi nuko tuvuga ati iyo croissance ya 5,5% izova he ahanini, ni ibihereye turi kwirakora bizotuma iyo croissance tuyishikako uyo musaruro. Nuko leta yishize imbere yuko tugira iki kintu cya relance de l'économie y'u Burundi à travers la poursuite des grands programmes et projets dans le cadre ya mise en œuvre ya PND. Navyo bibonekera bibonekera mu vy'uburimyi, iyi intensification ya production agricole irige avec le projet PND. Turabona za Nyanzarake, turabona za Giharo, turabona za ubu avec le projet BRIDEF na Banque Africaine de Développement, ngizi za Kajeke na Banque Mondiale iradufasha turabe ngene Kajeke isubira gukora kugira tushiye kwagura aho turima dukoresheje amazi cyane cyane muri ya saison C. Mu kubandanya ivyo gushora hanze ubutare, mu kubandanya ivyo dushora hanze nk'amavuka, nibibe ururimbo koko imiliyoni 2 z'amatoni muri 2027 zizobe ini reality, kandi dushore ubwoko bushobora kuzana amafaranga. Aha muraza kubona yuko ikawa iyi zone yose izoronka imivyaro pepiniere 3 kw'izone, ni pepiniere 3 kw'izone zivoka.
tukayadushiraho abafundi b'indimo babafasha bijya vya greffage, kuko politike y'umugambwe watsinze amatora ibonekera mu migambi leta iri kwirakora, ko umugambi uri ku butegetsi wabishize imbere, leta iri kwikurikirana gute ko biko birakurikirana, kuko abene gihugu ari gihe udasanga bataronka encadrement ikwiye, ikawa uko nyene. Hanavuze ibyo dushora hanze n'abandi zijya za pacuri niki ari ibintu bishobora gukorwa n'aba privé, turiko tubakompanya gute? Mbodero nakaje ko kumenyesha vuba tuzogira ikiganiro n'umushikanganje wa mbere na CRDB, turafise amafaranga ashika miliyari amajana 3 ari muri CRDB ya leta. Ayo mafaranga rero twifuza yuko abafise imigambi ija mu by'uburimyi n'ibindi yuko baronka credit kuri to ya 5%. Leta mwarabibonye mu nama shikiranganje heruka ingene iri kwiratanga amatongo kubene igihugu bifuza gushira mise en valeur y'ajya amatongo, leta irabaha sous forme ya location, hama bakaronka amakredi kuri to ya 4% ya 5% muri CRDB. Ivyo no tundi twigororeti kirakora kugira isubirize bimwe vya refinancement, bimwe vya portée de croissance, financement des secteurs de portée de croissance berbe yakora. Mugabo nibo bagenda gusaba ideni mu CRDB, leta ya négocier yuko baronka ku mato meza gusa. Ivyo nibindi bintu biza bisahiriza leta mu vyiri kirakora. Iki cibarabara y'indarayi ubu rero ni ikintu kiko kiratangura, ko baratangiye kubaka muri base vie aho bizoca hose bigiye gutangura, kuko avance de démarrage yo nyene kuko murazi ko bizotwara muri yarindi umwe n'ibice 17. Avance de démarrage twatanze yo nyene dufatanye nabo dusanzwe dufashanya Bank Africaine Development twebwe agera imiliyoni amajana 2 y'amadolari. Ivyo dushaka yuko ivyo bazokoresha byinshi icyo twita le materiel locaux bataza kuzigurira hanze. Namba ari fera beto tuyifise ngaho nikeneye kuva mu Bushinwa. Namba ari umusenyi tumenye yuko abari ngaho, namba ari miduga bazokoresha yo gukota tumenye ko arabo ngaho ariko baragura, namba ari sima bazokenera, kuko twifuza yuko kimwe twita cya contenu local kiba. Namba ari projet yadutwaye muri yari durenga, ni ibihe bice by'amafaranga azokoreshwa kandi azogagwa ku bene igihugu ngaho, ikiracyo nyine kizogira ikintu kidasanzwe. Ivyo amasoko nanga nguvu naho nyene harimo inguvu nyinshi zigo zirakogwa, amabaraje canye kwegereza bene igihugu muyaga nkuba, ko navyo biratuza l'activité économique. Ibiro nivyo tubaza byose bigiye hamwe bigakogwa neza bizotuma dushitsa kuri croissance ya 5%. Rero mu majambo avunaguye ivyo tuca tubizara muri ma projection yiwacu, hanyuma tukaca twiha ama hypothèse ya mbere twakoreye ko ni ya renforcement ya autosuffisance alimentaire, byo gushiramo amagropole, la mise en commun des terres cultivables, les programmes de subvention des fertilisants n'ivya amasemences améliorées. Amasemences améliorées il faut pas ko tuguma tudepanda na ma importation tuzana, baje bagwiza mbuto bari ngaha turiko tubashikira gute muri iza buto ko tubashikira kugira turabe yuko ziya mbuto tugura nyinshi twazigabanije ko zitwara amadolari menshi cyane. Hypothèse ya kabiri twakoreye ko nuko tu diversify ama exportation yiwacu na bivuze ibi byo. Hypothèse ya gatatu nibi bya energie mine na artisanat. Hypothèse ya kane la construction na entretien des infrastructures d'appui à la production. Iyindi hypothèse ikurikira twakoreye ko nuko l'amélioration de l'accès aux soins de santé de base na protection sociale. Na protection sociale murabona yuko bijya byuko abakukuruke bazoronka akarusho, amategeko yose ariko aregerana, ababaza kwivuza ku buntu navyo nyene. Ikindi nikijanye no gukingira ibidukikije no gutunganya neza le territoire yiwacu, kuko marabonye mu nama shikanganje heruka twaragishizeho ujya comité national d'aménagement territoire n'ibiki kugira tumenye igihugu ko dufite ari gitoyi gitunganijwe gute, aho bazorima ni hehe, aho bazokwimbura ubutare ni hehe, aho bazoshiraho amahinguriro ni hehe, aharekuriwe kubaka ni hehe, aho abantu bazoruhukira ni hehe. Tube dufise igicapo
kituma abantu iyo bariko barakora imigambi bataza gukora imigambi badafise intumbero. Nk'ubu turafise akarero k'ahantu bashinze antene y'umuhora wa Econet, kandi aho hantu hariho ubutare. Uno munsi dusaba amarashika miliyoni n'amajana 2 kugira twimure iyo antene twitwara ahandi. Iyo tuba dufise igicapo kuva kera, abantu bari kuja kubaka aho hantu, cyangwa abantu baje kubaka nko mu Cyarama tuzi ko kera ariho hava umuceri, hava iki byose. Ibyo byose bivana n'ingene igihugu kiba gitunganijwe. Ikindi naco mu mahipoteze twakoreye ku kintu kijanye na transparence budgétaire na bonne gouvernance niki cya décentralisation des services publics. Bijya mwabonye mwaka wese twatanguje vy'amakritere mu kuriha abantu amariyere niki, ni kugira kira muntu wese ariwe nibazana facture nibavuye mu mushikiranganje yarishingo kubera naka ari umugenzi wiwe nuko bavuka hamwe oya amara na ya leta kira muntu wese ategezwa kuya ko access. Ico rero tushaka tubasabe nk'abashinga amateka muze muradushigikira kuko biraduteranya cyane n'abantu. Mwarabibonye mu bigori ngo mwase kuriha abantu, twe twangakuriha abantu tutabona intonde. Mwarabibonye mu ikawa kuko tusohora amafaranga nuza abagiye kurihwa. Iyo dusabye ati ni muduhuru tonde gwa barihwa nituba twankabo bantu tuba dushaka yuko turiha abantu ubu. Muri za ARB tuba dufise urutonde rw'abantu barihwa ngo n'abamanitansionneri ngo mu misozi. Usohora amafaranga nuzi ko aba bantu babaho cyangwa batabaho. Muri obuha nico kimwe. Rero iyo turiko turasaba ivyo bintu byose ni kugira dutanga umucyo. Amafaranga yatojwe yagiye kuriha ibintu vyo nivyo tuba turiko turakora. Rero ivyo biraduteranya n'abantu nkuko umenga amafaranga turiko turatunganya umenga ni gwacu oya na y'igihugu twe gusa tuza gushira mu ngiro ivyo amategeko adusaba.